Reka subire ndabaramutse mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gucikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane mbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro byo bigezweho kandi babyakura amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu ndero n'iperereza mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe abana ndabahaye mwaramutse bivanye naho mherereye iri niteka n'umunezero ntangere yo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza. Ndabakengurukire rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu byose ntabashije kudondora, abadukurikira bari mu makungu ya kure ndetse n'abari ngaha mu kibano mwese ndabahaye kaze mu makuru y'ino saha. Amakuru menshi cyane, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yaho umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD utsinze amatora mu nama y'abashinga amateka ndetse n'ay'abacenama b'amakomine, akaba ari amatora yabaye ku igenekerezo rya 5 Ruheshi umwaka wa 2025, aho rero umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD watahukanye intebe zose mu nama y'abashinga amateka, aho ndetse wageze amajwi ibice 100% bikarangira wegukanye ibibanza byose byo mu nama y'abashinga amateka. Kuri ubu rero abatavuga rumwe n'umutegetsi bariyamiriza ibyavuye mu matora, bakavuga ko umugambi uri ku butegetsi waba waribye amatora. Mu gihe kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yari mu birori byo guhimbaza imyaka 5 iheze arongora u Burundi, yagarutse kuri bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, bakavuga ko ngo mukuba bariko bariyamiriza ibyavuye mu matora ngo bameze nk'abadandaza b'amavoka. Ibi kandi byashimangiwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ubwo yamiyamirizaga ibyari biriko biravugwa n'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, aho bagirizaga umugambwe uri ku butegetsi ngo ko waba waribye amatora. Ndetse umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ubwo yagiranaga ikiganiro n'abamenyesha makuru yavuye mu gacerere avuga ko abo ari abasi b'u Burundi, ndetse anavuga ko ngo mu gihe bo baribwe amajwi ngo bo kwishikana mu butungane. Ni mu gihe kandi ubwo bituraga ubutungane baciye birukanwa, bakavuga ko ibyavuye mu matora byemewe kandi ngo amatora yabaye mu muco. Ni amakuru rero yashavuje cyane abanyamigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, aho rero babandanyaga badonda agatoke umugambwe umwe rudende wa CNDD-FDD kari wo ngo woba wariganziye mu matora ndetse ukiba n'amajwi. Bagiriza urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwa CNDD-FDD, urwaruka ruzwi nk'imbonerakure ngo kuba rwaragiye rutera ubwoba abanyagihugu ngo mu gihe badatoye umugambwe wa CNDD-FDD ngo ko bashobora guhura n'ibibazo bitandukanye. Ico gihe rero bavuga ko ngo n'abari bitabiriye amatora bamwe bategeka kwaga gutora, ndetse ngo habayemo n'ubundi bunenge bukomakomeye nko gutorera abantu ngo benshi cyane, ndetse ngo no mu guharura amajwi indorerezi ngo zikaba zaraciye zirukanwa, na cyane cyane rero ngo abari boherejwe n'iyindi migambwe ngo baciye birukanwa, ndetse ngo banavuga ko ngo atabibanza byabo biri ngaho aho amatora ariko arabera. Bibajijwe uhagarariye umurwi ujejwe gutunganya amatora ngaha mu Burundi Prosper Ntawugwamiye yavuye mu gacerere avuga ko ibyavuye mu matora ngo ari byo kandi atabusuma bwabayemo ngo amatora yoba yarabaye mu muco. Ni mu gihe kandi abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bo bagomeza biyamiriza bavuga ko bazobandanya urugamba ngo rwo kurwanya umugambwe uri ku butegetsi ngo bivanye nuko ubandanya ufyonda gurahisha ngo se ngo kuboreza igufa ndetse no kubangamira agateka kazina muntu ngaha mu Burundi. Ibyo kandi biruko umugiye kuri rigenekerezo rya 28
n'umunani ruheshi uyu mwaka wa 2025 umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yari yazindukiye mu birori byo guhimbaza itsinzi ngo yagizwe n'umugambwe wiwe wa CNDD FDD mu ntara akomokamo. Gusa amakuru duhawe n'amasoko yacu biri kuvuga ko ubwo Reveriyano Ndikuriyo yarakukurutse muri ivyo birori asubira iwe mu rugo yubahuye n'isanganya rikomeye cyane, bikavuga ko rero kuri ubu ngubu amagara ye atifashe neza. Umutambukanyi w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo kwigumya birase siwe wenyine kandi na Denise Bucumi Nkurunziza nawe agashavu karaniga kubibejeje kuba kuri Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Abakunda rero uyu munyamabanga cyangwa se abakunda Reveriyano Ndikuriyo umusengere cyane rero kuko amagara ye atameze neza, yoba ahuye n'isanganya rikomeye. Gusa biri kuvuga ko atakomeretse cyane bikabije kuko ngo arashobora kuvugwa ndetse agaca anakira, nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu ngaho abandanije abidushikiriza. Naho mu yandi makuru, ikiza c'indwara y'agasama mu kigo gicakira impunzi za Camakombe, abana b'impunzi z'abakongomani barabangamiwe n'iyo ngwara. Rumonge kuwa 24 ruheshi umwaka mu kigo cakira impunzi kiri mu Makombe mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, ikiza c'indwara y'agasama kirateye impungenge abajejwe igisata c'amagara y'abantu. Abana b'impunzi z'abakongomani zashitse ku bwishi inyuma yo guhunga intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo barageramiwe cyane n'iyo ngwara y'agasama. Haraheze iminsi myinshi hateye ikiza c'agasama mu kigo kiri ku mutumba Mutambara muri zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge. Ababangamiwe cyane n'abana b'impunzi z'abakongomani bahunze indyane ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kubw'indongozi z'ico kigo, impunzi zirenga 1090 z'abakongomani ubu nizo ziri muri ico kigo. Buri munsi abashasha bashika bagizwe ahanini n'abakenyezi ndetse n'abana bajabuka ikiyaga ca Tanganyika kugira ngo bashike mu Rumonge bavuye muri teritwari ya Fizi ndetse no mu micungararo yaho muri Sud Kivu. Bahunga intambara zibandanya ziyongera hagati y'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC ndetse gishigikiwe n'ugwaruka rwa Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB, aho bariko baragwana n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23. Umugwi witwaje ibigwanisho ubu ugenzura imigwa mikuru y'intara ya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu kuva mu ntango z'umwaka turimwo. Kinshasa yagiriza umugwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagiriza uwo mugwi ko ushigikiwe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, ibyo leta y'u Rwanda yo idahengeshanya guhakana ayivuye inyuma. Ubwo buryo rero izo mpunzi zibayemwo ubwishi, isuku rike no kwegerana nibyo bituma iyo ndwara ihanahanwa mu buryo bwihuse cyane kandi ikaba ikarira cyane abana. Hari abamaze kwandura ico kiza bamenyekanye ku kirindiro ca Pafe mu Rumonge. Kuri iyo ngorane iteye umwitwarariko, abajejwe igisata c'amagara y'abantu mu Burundi barihutiye kuhashika. Isekeza ryo gutanga urushanco ryatanguranijwe muri ico kigo mu ntumbero yo gukingira abo bana batarafatwa hamwe ndetse no kuvura abamaze kwandura ico kiza. Abarongoye ico kigo ca Makombe bibutsa ko ico kigo arico kirindirirwamo kunguruzwa impunzi zihaba mu ukurindira ko zungururizwa mu yandi makambi, ari naco ari na cane cane mu buseruko mu buseruko
mu buraruko bo ndetse no mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo imaze igihe kitari gitoya yumvikanamo imigwano, aho rero umugwi wa M23 kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 yongeye kubura imigwano ndetse ikaba imaze no gufata ibice bitandukanye muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ababajijwe nimba ashobora kugarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, na cane cane ubwo yasabwaga ko hoba ibiganiro hagati y'umugwi wa M23 ndetse na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, yamiriye iyo ngingo kure ndetse avuga ko yiteguriye gutanguza intambara ku mugwi wa M23. Gusa mu mezi aheze Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo irongowe na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo we n'umugwi wa M23 na cane indongozi z'uyu mugwi bitavye ibiganiro vyari byabereye muri Katari, aho rero bari basubiye ngo kuba abo kwihuza kugira ngo barabira hamwe, aho bari banasinyanye n'amasezerano y'amahoro uko imigwi yitwaje ibigwanisho yahatozwa mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ifadikanyije n'igihugu c'u Burundi mu kwiyamiriza umugwi wa M23 nubwo abasirikare b'u Burundi babandanya bidoga ko babandanya guhura n'amagorwa antangere ngaha mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, nko kugandagurwa, kubura ibyankenerwa nk'ibifungurwa, impuzu ndetse n'ibigwanisho, ndetse bamwe niyo bagandaguriwe ku rugamba ngo iyo babajijwe leta ya Repubulika y'u Burundi ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yiyamiriza avuga ko izo atari ingabo z'u Burundi ngo ko ahubwo ngo yoba ari imigwi yitwaje ibigwanisho. Ingingo ibabaza cane abasirikare b'u Burundi ba FDNB. Mu gihe kandi amakuru ku urubuga avuga ko hari ibiziga byinshi cane cyangwa se ibiziga itsinzi ngo biriko biraborera mu mafirigo ngaha mu Burundi. Leta y'u Burundi yaranse kuva mu gacerere ngo ishingurane iteka ivyo biziga by'abasirikare b'u Burundi baguye muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ishavuriraniga mu miryango y'ababuze ababo baguye mu ntambara iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ko turabashikiriza kuri iyi saha. Ayaka kanya tubaye tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko. Gusa ntuwibutsa gupyonda sabone ndetse na partage kugira muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushira kuri iyi chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba avyakorewe amatohoza. Reka rero shimire mwese mwariko muradukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi, abadukurikiraga bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zambia, Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wacu wa Afrika ntabashije kudondora. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru ko tubashikiriza kuri iyi saha. Reka kandi shimire abadukurikiraga bari mu makungu ya kure, mwese mubandanye mugira ibihe byiza ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri ndomonesha kure yanyu mukunda cyane, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza kandi biba bigezwe ko 5 kuri 5.